Bainturo na Monna Walda nkabiga ibintu je kubganje nk'umuririmbyi inkurikirana kandi nzi ibintu by'umuziki nk'umuraperi kandi cyane intambara mu muziki ubu ni y'amajambo ayo n'amasezerano yasinywe be wanashima ku isi yose nta ntambara y'amahera yo gufungana no kurasana no kwicana turimo nashimira cyane na Nico Junior haraheze nka inako Jejo keri mu rukino jende ngeye izindi Rofa fake rap dedembera mu Burundi Gakakana song gakomotse Kenya Empire Gasubiza umwotsi nyuma usogotse ababayo uraje ngaho kadedemba ufaka bata kwishura Mbega ndakubaze niki ivyo byo babikungura Se kugira umutu mwiza umenda kwirende Hidrede hariko servikaba nk'iyi nkende Daridida management yawe ku manager Yaba wewe yaba yo ntimuzi yo muja Musa nk'agati kamwe gateretswe mu nyanja Ibi ndabivuze ndazi nzokwitwa umumenja Raba aho uvuye wongera uraba aho ugeze ni wasanga harenga imetero muzomenyuze gukora music so gukora hits gusa ahubwo no gukora ukaronka kimwe wifuza nigga. Yes, hello kunzo budi ya demi call me the body garashata kula biriva champion master conquer for real. Krista in the house Abuja hit. Nkuko musanzwe menyereye kuri micro muri kumwe na Krista Beranga bisanzwe behind the camera turi kumwe na Juma Jux Bejedora Capital. Twaremeye kuza turabazanya ibiganiro bitandukanye ngira ngo kenshi muri mubona kuri Abuja hit tubazanira ibintu bishasha. So je narabemeye kuza ndabazanira impano zitandukanye hano hanze ngahi wacu turafise abapeti baririmba neza turafise abana Burundi bwejo baririmba fresh ari abastari bakomeye turabazana ari n'abakizamuka mu muziki turabazana kugira ngo tugaragaze impano yabo. Jux reka tujye twemera tunaramutse n'abafana bacu turamutsa ku bantu badukurikirana harimo abantu bari muri Zambie abantu bari Pretoria Blues novuga ko turakuramukije cyane turakuramukije Dunix from Djibouti bro respect murandaba ko ukurikirana ibiganiro byacu Hervé mu bwiza big up sana bro reka tuvuga ati mwese mukurikira ibiganiro byacu turabaramukije so twakira umutumiye muri studio za Abuja hit why murambo berakona ndabisaba peti mukubera ntabwo numfise rega ntabwo numfise niyo mpamvu mvuze ngo rumupeti basi ni kugira ngo ubone ko utaragera kwitwa izina ry'umupeti canke petit frère ubishingiye kuki ubivuga uhereye kuki icambere bon ndafise ibikorwa kwanza bihari kandi bigaragara maze gukora by'uwanje ndafise abantu maze kwereka yuko nkuze nikimenya mya ndashobora kuba mfise umwana of course ibyo twari kubimenya mu kiganiro nakamaro kumbwira ngo ndumupeti so bro urazi rero ndakunda kubiganira ko cyane iyo nakere nk'umutumire ngatarige mvuga ati salama petit frère cyangwa kavuga ati salama grand frère akoreho niko kari kaje ahubwo nuko ntavuze ngo petit frère so sorry ushobora kufisa umwana nawe bizi umuntu turi kumwe kuri kamera za Abuja hit bashaka kuba atari ubwa mbere bakubonye kuri kamera za Abuja hit ariko tuba twashimye kumgarura kandi hari abantu rero bashaka kuba bakoze subscribe vuba abantu bashaka kuba bari gukurikirana ibiganiro bya Abuja hit vuba batari basanzwe bakoze ibwira abafana abakunzi ba Abuja hit. Yeah. My nigga, your boy Gang Marsh against the rapper aka GIP aka G Young G from Ken Buja Young niggas my team from Kenny Empire, you know me. It's your boy GIP. Hose nikonzwi vraiment ndazi namwe bwese igambere mu mbonye. Yeah, icambere no kubaramutsa ndababwiye ati kirigitse. Sorry ntaguciriyemo numvise muri ge intro yawe hari numvise makanuka Empire. Uri umwe mu bantu bakorera muri No, abantu baririmba ubutuba wewe umva two bakumwe garasi. Baririmba ubuki? Ubutuba. Man iki kiganiro rero je nuko twibereye aho twaba. Ngo baririmba ubutuba jiwaze. Ubutuba jiwaze. Donc twe turakora umuziki mwiza. Apana ubutuba mugabo mambabarire cyane abantu ba muri impani baririmba ubutuba tugezeyo rega ni muziki ni musaga biboroheye yatari sana guys Jux reka ngusabe uhere hasi gushikana hejuru bereke umuhungu wabo cyangwa grand frère ukuntu yaje yambaye unatubwire mbega umufungo hagaze
ninde muntu wakwambitse ga grand frère mfise umustiliste yitwa Clovis asanzwe akorera ngaha muri Paris niwe afasha ku kijanye n'icangwe so yambaye neza navuga ko yambaye ni Nike Jordan Nike canke Nike yambaye socks ya Nike yambaye ipantaro nziza cyane tash yambaye na t-shirt yambaye n'akantu mu ijosi murabona nyene kagaragara neza kuri kamera za Bujahit ikibazo kikagenda kivuga kiti ariko tutarinjira mu bibazo canke ko byo tugiye kuganira uyu muhungu n'umwe mu bantu navuga ko batsindiye ihiganwa ryateguwe na Nico TV nashatse kugira ngo uce kivuga ryateguwe na Nico TV ni umuhanga cyane ku bantu bazi ibikorwa byiye bazi ngene aririmba n'umuhanga cyane kuko urumva ko yatahukanye na rijya higanwa so twamwakiriye mbere ko twinjira mu kiganiro bakubitiraho nk'imirongo nkinga kugira ngo amenye umuntu turi kumwe Yeah, nije jokeri mu rukino jende ngeye izindi rofa fake rap dede mbera mu Burundi ngaka kind song gakomotse Kenya Empire gasubiza umwotsi nyomusogotsa babayo uraje ngaho kadedembo faka bata kwishura bega ndakubaze nikivyo byo babikungura se kugira umutu mwiza umenda kwirende hidrede hariko service aba nk'iyinkende darida management yawe ku manager yaba wewe yaba yo ntimuzi yo muja musa nk'agati kamwe gateretswe mu nyanja ibi ndabivuze ndazi nzokwitwa umumenja raba aho uvuye wongera uraba hugeze ni wasanga harenga imetero muzomenyuze gukora music so gukora hits gusa ahubwo no gukora ukaronka kimwe wifuza manega Jukti mundirimba aririmbye arakanavuze ngo raba iyo uva niyo jure bimetero upima ako wakubisa ako kan cyo kubwira umurapere from Kenya Empire umuntu wabwiraga yarinde bro umuntu wavugaga muri ndirimbo yarinde iyi ni message na iraba ku muntu wese afise management ariko akora kintu cya mbere naguciriyemo ikigaragara cyo nuko abantu bagufi tugowe abantu bagufi turagowe dufise ibyo tuyoboye abantu bafise ibintu turagoye bagufi turagowe kuko muri iyo ndirimbo nahise nibona ya indirimbo bon iyi ni imwe mu ndirimbo twandika ugasanga burya twe turandika hari amatexto twandika ugasanga ni texto turirimba ushaka kurimba freestyle bakazumva donc nushaka kurimba nka projet wemirije gushaka muri studio iyi ni indirimbo itari mu ndirimbo iyi ni couple imwe iri ku ndirimbo itari mu zo nasohoye me ari imwe mu zo nanditse mugabo zabuze mbega novuga ati gusohoka uko urabona aha mu Burundi ibintu nibisa neza cyane gose ku buryo ngo ico wanditse cyo gishira muri studio kumbure mu bindi bihugu turabibona umurimvyi akarota aja muri studio twe turacari down izi ni imwe rero mu yes nagira ndakubaza ati Jeko turi kumwe nga ndashaka kwanda kuzi ariko hari abantu batakuzi umuntu turi kumwe ni muntu ki amazina biswe n'abavyeyi kuko yatubwiye ayakoresha muziki amazina biswe n'abavyeyi wavukiye he uvuka mu muryango w'abana bangaye nimba ari ngombwa ya amazina niswe n'abavyeyi ni Gacubwenge Arno Gacubwenge Arno navukiye mu Nyakabiga maze kwiza 10 ans ndacitwa twimukira mu Kanyosha cyo gihe novuga ko mu bintu by'umuziki vuba amasane bwatanguye nkikubona naciye mbona ko umwana w'Ubujumbura ni ibintu biba bigaragara sinzi ukuntu mubibona mugabo je umusigaye yoberwa ngeze village ndayoberwa urumva ubu ni wapi so nigeri rero wiyumvisemo imana yo kuririmba ukavuga ati je fashe decision canke fashe umwanzuro wo kuvuga ati reka nje muri studio ndirimbe nyene nigeri wiyumvisemo iyo mpano kuzi kuririmba canke uzi kuraba gambe kugira ngo gukora umuziki natangiye kuri dance me gusa dance mugabo nta bugari nabonamwo mu nyuma ndavuga ati reka ne umva dutamba ivyo abantu baririmba reka ngo ngerageze nta ndirimbe komsanduza nditambira ivyo niririmba ni ryari rero watanguye kuvuga ati reka je mfata umwanzuro nje kuririmba hari ryari en 2013 urumva ko imyaka atari mike uri mu muziki indirimbo zingahe ga bro giye kuraba kuva ico gihe gushika n'ubu unye ndamaze kugenda indirimbo zitatu mugabo hariho nka nyinshi twagiye turakora kera usanga na makolabo muri mu mati muri hehe mbega novuga ati urugendo rwanje rwa music ubu niho rugiye gutangura exactement ni gari akazi kawe canke umuziki wawe ufashe nk'umwuga ushaka kukugaburira guhera
guhera kuri round ya Nico TV. Ndashimira cyane na Nico Junior. Haraheze nka inako umwaka umwe. Okay. So guys, numwe mu bantu mwumvise ko afise impano yo kuririmba arapa neza kandi afite amagambo akomeye guys mubyo kure indirimbo ziwe. Ntago turi kurambere cyane mwamwumvise ko ari umuririmbyi novuga ko nkunda kugaruka ku kintu cyo kuvuga ati aba anye nibo Burundi bw'ejo shaka kumusapotinga indirimbo yiwe uyumvise ukayipartager ukayitanga n'abandi bose bakayumva. Guys abajournaliste mukazivuza kuri itangazamakuru mukazivuza kugira ngo ibintu bigende neza dushigikire novuga aba Burundi bw'ejo. Afise rero indirimbo shasha hari ariyo tugira tuganire ko ni indirimbo imaze igihe gito plutôt kuri isohotse ako nta byishije ndi buyivugeho ahubwo nyirizina ari ngaha ngiyo tugira tumubaze iyo ndirimbo. Donc ndishobora kuba narayumviseho gato. Yego. Hari umuntu utarayumva ngaha. Mubwire uko imeze. Indirimbo is nice song. Kubatarayiraba mbega nobatumira kuja ku mbuga za sanzwe nkorera ko jewe nyene mukayiraba komsa mukibonera byinshi kuri ariko indirimbo ni indirimbo yitwa Enjoy. Indirimbo ijanye no kuryoherwa. Allow me to enjoy my life. Siyo mugabo. Oya siyo ni shasha. Title zashobora kuba zisangira. Shobora gusanga yaraguseka ikomere ku mutima navyo. Indirimbo yitwa Enjoy. Abanansesereje Arno mubize ngo oya no ntacyo ke twabandanije inyuma ya kamera urabimbwira. Indirimbo yitwa Enjoy. Yakozwe n'umu director yitwa Ize asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Audio so management ya Nico TV. Ikorerwa muri Bujahit Music man. Turanarenze pe mu byanga mu byemera turarenze. Ikorwa n'umu producteur yitwa iBreeze mega hit. Hervé Pro Manager akaba ari wa coordonner ibikorwa byose bigiye birabandanya niki. Donc abona uvuga ko ari bo bayigize hamwe na je ubwanje gangster rap. Ugarutse ko mu bantu ari kuravuga hari umuntu natahuye neza umbwiye ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ninde kuri iyo ndirimbo yakoze ikintu we mugabana afise kuri iyo ndirimbo? Umugabane cyane harimo umugabane munini cyane kuko yari itanze cyane. Numvisemo aba producer barenga batatu. Hariho director uwo nyene yanayikoze nyene iyo video kuko ni irafise video. Niwe yakoze na video. Ni kuvuga ko ubundi no producteur ni iBreeze yahora akora ngaha nyene aha muri Bujahit. Bujahit Music nangaje korana rapesha. Abo babaye babiri abandi nabo nabagenda barakordona ibindi bikorwa hamwe n'aba actionnaire. Nagenda kubaza ati umuntu ari karakuraba physical fit yawe uraboneka ko ukiri muto. Naho watubwiye kuri mukuru mugamo nakurabye cumengo uracyari muto. Hama ku bantu barabye video yawe n'abatarayiraba turabashishikariza kujya kuri YouTube wirabe. Iri kuri YouTube izina ni GIP official. GIP official urashaka kugenda ukaraba ni video ifise amashusho ameze neza, ni video imeze neza cyane yakozwe nyene n'abahanga uvuga ko uramaze kumva indirimbo yakorewe muri Bujahit Music ukumva ko hagiyeho ama intoki za iBreeze mega hit urumva ko ari indirimbo imeze neza cyane. Naringira ndakoza ati mbega uburyo canke ko bitoroshe nago ari biba byoroshe gukora indirimbo kore audio hama na video ariko numvise umengo harimo aba sponsor barimo mu bisanzwe nagenda koze ko wari sopye kumvuko wawe. No bon ntihabura kigora uko babiri kose nawe utotanga amahera uri yitanga nawe wenyene me ahanini ya kuri project no chambe yambe no shimira Mr. Izayi. Mr. Izayi n'uyu turiko turabona impande yacu cyane. No. N'uyu unye ako director. Premièrement. Ndamushimira cyane ndashimira Nico Junior ndamushimira kubandanya ashigikira cyane. N'abandi bose bagenda bakora umutsi kugira indirimbo ishobora kure cyane. Mugano uvuga yuko jewe ku mugabane w'amahera. Donc ariyo n'amapart urumva gusa ahanini ya part ni ya Nico Junior. No Mr. Izayi. Hari umuntu tubara impande ya kamera za Bujahit ku ruhande rwe. Ni muntu ki kuri we?
bamwita DJ PMP. Ni umwe muri bamwe mbega novuga ati nka team JIP agerageza communication yose akayikora n'ibintu akagerageza kuraba ko vyatunganije. Yes, ni JIP umwe mu barapa bo ngaho iwacu dufise yiyongera mu bandi twari dusanganywe ariko umuntu akibaza nk'ikibazo noshaka nibaza ubunyene avuga ati dufise ba Fabilo, dufise ba B-Face, dufise ba bande wa mpeti wundi twande ni Berry Krish. Achana ile makafara. Ibi rero ndabikunda kubi iyo tugeze gahanda bikunda kubera iki kubera iki tudashobora kubabona muri kumwe kwanza uhera uvuga ngo niyashana nini hakabise imana igisori kirangora warubuze gute donc urumva nashatse kuvuga mu majambo make uri kurambwira nko barapere bahari ego ashobora kwikara kuri kugo vyiwe mais hari ibintu na supporta nko mu kiganiro canje biranambabaje nk'ubunye ko bashoje no kugira mu mwanya wo kubivugako mais ninashobotse nubihagarara cyane. Ninde umuntu nubu mvuge mu kiganiro cyawe wumva bitari ngombwa ko ndamuvuga? Gira liste umuntu wamvuze kumva ko bitari sawa ko ndamuvuga mu kiganiro ninde? Uramangaye ndakuriha urandiye ndakuriha amagara kuke abisinyeko sonori noti buri bujaye. Oya amazina mvuze shugira ubwoba niyo bamugiye ntabwo na bumwe burimo jewe ndi umuhape aho yemera kandi abizi. Hari abadutanguriye bo bagerageza kwibaza yuko ari barabakinga urumva kumbura noneho mu Burundi niyo ngeso kandi nico kintu gituma vraiment datera imbere. Buri umwe wese araza agakora akagoma kiwe agashaka ko yigaragaza nk'umukinga. Twe ntituko turondera umukinga turabona ibindi bihugu ko byaduha example urumva nyimba ushobora kumbwira Berry Krish mu viserere ushobora kumbwira Fabilo canke Bifes canke undi muntu hari ico bivako. Ni kuvuga yuko numva ni mu bantu bamwe bakora umuziki mugaba bakawukora kugira ngo baronka yo kurya canke baronke mbega novuga ati babeho uno munsi wewe nka GIP gukora umuziki kugira bigende gute bici igihumbi bakize 10. Okay wewe GIP wabukora umuziki kugira bigende gute reka dushime ko barya barondera yo kurya umuziki mwiza nujya ukora wewe ukawukora usica mbere message ugira utange kandi umuziki uza gukemura ibibazo by'abantu hamaruka abantu rudandazo eske ukaraba ujya wese yagerageje kukwinjiriza yuko wobwiwe nawe nyina abaye satisfait hamukaraba nabandi muri kumwe muri ako kazi ko bashobora kuba bari kubatembera nkuko nawe uri kuratembera we naho wotera imbere ugaserukira igihugu udatanga support. Ni kuvuga yuko wewe ayo mahera ntacyo bimaze ni wowe wenyine uza gukira mu Burundi bwose ariko mu gihe woronse uburyo ukaronka mwaye ukabufite natalo ukabisangiza abandi kandi mu mutima mwiza biraza gutanga ikindi kintu gikomeye cyane. Kumwe umuntu ashobora kwibaza ati niki kintu kubera ko je ku bantu uko dora dukorana usanga ikibazo ari cyake indi kigaruka ko abastar mu Burundi meze ukuntu niki kintu ubona wewe kuri wewe nk'umuririmbyi w'umurundi dufise niki kintu ubona gikwiye gukorwa kugira ngo donc ubumwe mushire hamwe ejo tumone indirimbo na B-Face na JIP na ba Fabilo binabande tubone kuko heshe turabona abantu bafise novuga nko mu bindi bihugu ushaka gusanga bakora indirimbo bare kajyanwa bagakora n'indirimbo niki kintu ubona we kibura ngaho iwacu? Icambere novuga kandi si mu baririmbyi gusumva harimo abaririmbyi harimo abajournaliste harimo abasponsor amakampuni harimo na leta yo nyine rero yewe leta nico kintu cambere. Ni kuvuga yuko icambere n'urukundo gukunda ivy'iwacu cambere. Ica kabiri ico mbona ica kabiri vraiment habe ku investisa maze kuvuga urukundo wamaze kumva ko hari kutagira ishari ku kazi kundi muntu kandi hari kutagira bezi kutagira mbega novuga ati showbiz beno vita gute besho ndavuga ngo ni showbiz canke ngo ni bezi bariko barakora ariko bakaca bishira mu inzigo nk'akarorero ubushatse kuvuga ko umuntu yaba yarakoze bezi hamwe kaza mu inzigo par exemple nka Bainturo na Monna Walda
nkabijya bintu je kubwanje nk'umuririmbyi inkurikirana kandi nzi ibintu by'umuziki nk'umuraperi kandi cyane cyane intambara mu muziki ubu ni amajambo ayo n'amasezerano yasinywe mbe wanashima ku isi yose nta ntambara y'amahera yo gufungana no kurasana no kwicana turimo no yes nka GIP umuririmbyi w'umurundi urakoze kwaruka kuri ako kantu kuri wowe ubona ko Monna Walda baragize amakosa kubona yo bayiritwariye umuririmbyi Bainturo we ashobora kuba ari nk'impanuro tuvuge yo bayaranagize kuva ku bajama biwe bijya bimaze kuba kujya ni kuvuga yuko yarahemukiye mugabo wumva wabona twavuga ko yamuhemukiye yabikoze wewe nko gushaka yimenyekanisha mu muziki tu atashari amufitiye nk'umuntu nyine nawe ucu bibona ntashari amufitiye tu abikora kugira yimenyekanisha kumbura arabona Monna Walda ariko araca ku ma TV online canke ariko arawika ariko arakora akazi neza avuga ati reka umuntu ngerageze ndamuce ko kugira nanje ashobora kuronka ubugari kumenyekana birashoboka nukuvuga ngo Bainturo ashatse kumenyekanira ku izina rya Monna Walda Monna Walda yaramaze kubona ko bimeze kujya yari kurondera indi mwaye nziza bica muri wa muziki nyene Bainturo yakoresheje amutukisha kumbure na Monna Walda karaba iyindi nzira nyene yo cyangwa mugiciye mu masezerano y'umuziki atari bica bijamwe igipolisi n'inguvu zindi zitazi hari voice note yasohotse Monna ari karavuga ati ku muntu je ntashobora kuba nambara ubusa ariko ukazibona umuntu afashe ifoto yanje anyambitse ibaranshi ku bintu je ntajya nkora ariko kandi ukabona hari amafoto asohotse agaragara ukundi kuntu atambaye ari kuri piscine ukumva ko ari ikintu novuga ko we yari karatanga gusobanura ubwiwe ariko nkawe tuvuga ari nka sister wawe dufate wewe ujya Monna ni sister wawe canke n'umuntu ari proche wawe wewe byakira gute je no byakira neza bamugira ibintu nkabiki uri kuravuga ngo igisagara cyose kubera ibintu bakugiriye waharuronka aba followers 10,000 ejo uraronsa aba followers 20,000 urose na 50,000 canke 100,000 kubera ukuntu bakuvuze nabi mbega wewe baza ko harakaza kazo kwa mukoro zo kwamuvugwa neza aha hanze turavugwa nabi kandi dukora akazi keza yes kandi ntituvuga ngo reka tujije ngo batuvuze nabi kuko naho wujije umuntu umwe ntiwujije isi yose bazokwamba bakuvuze nabi mon frère canke ma sœur nimba uri kurandaba ukavuga ngo uzomvuga nabi dushanja kumuhana bizokugora cyane yes nk'umuririmbyi turi kumwe ijambo rimwe kuri Bainturo n'irindi jambo kuri Monna Walda nk'umuririmbyi mugenzi wabo ijambo babwira icambere nko kuri Monna Walda nivyo gushavura turashavura turabantu icambere nuko yogira urukundo kuwamugiriye nabi n'Imana yabidutegeka hamica kabiri amenye ko ni intambara y'amajambo si intambara y'ingumi n'amahera akora cyane n'ubutegetsi intambara y'amajambo kama ni muimbaji azi kuririmba neza kandi yandika neza namusubize amaphotoshop arahari namukorere nawe agaragaze ni DK of course birasi bisanzwe apana kuca mufungisha cyangiri sinjo kuko ujya mu biri Bainturo yagaragaje se umubiri wa Monna gusa yaramubesheye nivyo ndashaka kumva ariko aramusubiza inyuma cyangwa iki sugwa nka Monna hama Bainturo na wenyene ndiko ngara kuri Bainturo nawe narakwiye kwitahura umva after your buzz after niki asaba ikigongo urumva mugabo kusaba ikigongwe atari kuvuga ngo asaba ikigongo kw'icyaha yakoze ahubwo asaba ikigongo yexprima avuga ati burya sugwa mu ndakwanga ahubwo ni nashatse iterambere ry'umuziki w'iwacu mu Burundi iterambere rya twese yes bakunze babude mwumvise rero no muririmbyi mugenzi wabo yari kara novuga ko ari karatambutsa impanuro canke umwe wese ubwira no muririmbyi mugenzi wabo nawe yari karagira ico ashikirije dusoza ikiganiro ntituri bukurambire cyane uratubwira imbuga ngurukana bumenyi cyangwa imbuga nkoranyambaga ukoresha kugira ngo abantu bakurikire ibikorwa byawe unaturirimbira kuri iyo ndirimbo shasha kugira ngo abantu hariho ukuntu ashobora kuba yumviseho gato ariko uyirimbye arabye ikiganiro agaca avuga ya ndirimbo reka nje kuyiraba
Yeah, nivyo ndabazi simbitsa abansi nyuvye barangarura nyuvye bakampanura wazee wa kazi ongela fasi mu gikoni tugahura tugakora ibibavura sindi bubareke bagende guca kandi mbona ijodo didi mu guca reka dutangure tubisukanure international badman killer genda vura we don't pants killer niko junyara kuzumuti I'm Mr. Zahi. Yeah. Grand frère. Rega jana kuririmbira kuri umurapa kumbe iyo style kuririmba muri ndumuririmbyi R&B uririmba zose. Yeah. Ragare urarenze man urarenze biba bigoye kugira ngo ubone umuririmba ufite impano nk'iyo canke ushaka kuririmba style iyo rero yose irenze imwe dusoza jewe natumiye umuntu ariko nturatubwira inuze ukoresha platform ni kuvuga yuko murashobora kurondera Young GIP kuraba ibikorwa vyiwe ari nka support yanyu kuri mu bwo bafanza aba sponsor n'amakampani mudukurikirana mashobora kundaba ku rubuga rwa YouTube ni GIP official kuri Instagram ni Young GIP Facebook ni GIP Young ari nayo page yiwanje nyene aho hose ibikorwa urabisangaho kumbure mu gihe gitoya cyane ntotanga ikiringo indirimbo yashobora kubigaragara ku ma platform nka Amazon n'izindi ni Young GIP canke GIP official. Yes, G iyo natumiye umutumire muri studio tuko turaganira ku byerekeye umuziki wiwe tukaganira ku byerekeye nyene n'ishikiba camuzanye ashaka kudushikiriza ariko mu gusozera ndakubaza akabazo k'amatsiko uri ready? Ready. Yes. G. Jya noti ya 10,000. Noti ya 10,000 y'iwacu. Dufise ngaha mu gihugu. Dufise ngaha mu gihugu. Iryo signature iri kone yande. Ndibaza ko iyo biva hose ni muri leta. Nakubajije signature kujya noti. Uyisinya ni. Uwayisinye. Uyisinya ni. Iradirana ni. So guys, tuba tugacishije kugira ngo twenge mwumvise umuririmbyi wacu mwamwumvise nagaze umuntu usinya kunote. So guys, reka tubashimire cyane ko mwemeye gukurikira ibiganiro byacu wowe ufata umwanya ukaraba video gahera kunango ugashika kumpera uri kuraraba video zacu dukora reka tugushimire cyane kubwo mwanya uwa waduhaye wo kumva ko ushaka kuraba ibiganiro byacu namanda igaruka ko ari mwe ba CEO bacu tubibutsa gukora subscribe kuri Bujahi TV kugira ibiganiro dukora bize biragushikira kandi tukwibutsa kujya gukora subscribe kuri GIP kugira ngo urabe indirimbo ziwe umushigikire no murundi mugenzi wacu butegereza gushigikira ibikorwa byiwe tubashikiriza ko lundi mercredi vendredi tuba dufite live kuri Bujahi Facebook na YouTube tubabwira ko ibintu bimeze neza cyane so thank you guys murakoze cyane